Amana. Sema Mungu. Sinubasha abaganza. Sikuheshimu watawala. Byanzaniye umuvumo mu gihugu. Vimeniletea laana mu nchi. Na niciza ndiko ndajya muri kino gihugu. Hakuna takizo niko nakula mu nchi. Ngaguma ndakwidogera. Nabaki na kujidogea. Kandi nananiwe kubaha abo washize hejuru. Tena nimeshindwa kuheshimu wenye umeniweka mbele. Narasezeraniwe. Nimeahidiwa. Na numwe yari kundungikira. Hakuna hata mmoja anganitumania. None vyari guca he. Sasa vingepitia wapi? wapi? Ko vyategerezwa guca kunganji yuga. Bwana vingepashwa kupitia mtawala. Nanje ngaba narayivumi. Na mimi nimeilani. Ndagusavye imbabazi. Ninakuomba msamaha. Urakumuvumo. Nitoe kolana. Kubiziganza ejo. Wa mudaimoni we. We pepo. Wari waramuzibi. Ulikuwa umemziwia. Kuronyi vyiza muri kino gihugu. Kupata mazuri mu nchi. Ibituruka hanze vyarabuze inzira. Ibituruka indani vyarabuze inzira. Kuko yari yugari inzira. Ubu nduguru inzira. Wa daimoni we tembagara. Anguka. Tembagara. Anguka. Ndabona abadaimoni 10 batembagara. Naona mapepo 10 wanaanguka. 1 wa mbere. 2 kabiri. 3 gatatu. 4 kane. 5 gatanu. Kuna baruye muje hasi. Kwa nimewahesabia mwende chini. 6 gatandatu. Kuna baruye muje hasi. Kisha nawahesabia shuka chini. Indwi. Kuna baruye muje hasi. Kwa nimewahesabia mwende chini. Umunani. Kuna baruye muje hasi. Kwa nimewahesabia mwende chini. 9 icyenda. 10 10. Prayer in tongues. Prayer in tongues. Senga mundimi. Kugeza waje hasi. Paka waende chini. Zaraka zaperaka tokoshata baya. Jahas. Haguruka urashobora guhaguruka. Unaweza ukasimama. Sishobora kukuganiriza wicaye gutyo ndaba gutya. You are a man. You are a man. I have to respect you, man. Sivyo ga? Thank you. Kugusengera nibingiza umwami. Kukuombea binifanye mfalme. Kugusengera vyangize je umukozi wawe. Kukuombea binifanye mimi mtumishi wako. Ahubwo ni je nasuzuguritse kuko ni wowe boss wanje. Bali mimi nimezalika maana wewe ndio boss yangu. Igenda gukorera you are the boss. Wakati nakutumikia wewe ndio boss. Wisanze ajya gute? Umejikuta pale aje? Ugiye wakora senga ubwo ati ndabona ya madaimoni 10 ari ngaha. Utangwe guharwa gusha kuri rimwe. Geze kuri gatanu. Abadaimoni 10 batembaga. Naona mapepo 10 wanaanguka. 5 Penge baguma bugenda sangana maze kuko. Acha nirudie. Navuza abantu. Nilisema watu bisanze mu marigara bavuga vyinshi kubijanye abaganza. Sema Mungu. Sinubasha abaganza. Sikuheshimu watawala. Byanzaniye umuvumo mu gihugu. Vimeniletea laana mu nchi. Na niciza ndiko ndajya muri kino gihugu. Hakuna takizo niko nakula mu nchi. Ngaguma ndakwidogera. Nabaki na kujidogea. Kandi nananiwe kubaha abo washize hejuru. Urumva ko nibutse. Ndavuga ibi vyiza bibarondera mu gihugu nibibashika. Nikasema yeye mazuri natafuta mu nchi. Bivuye hanze canke hafi nibashika ko kandi niko bimeze. Wala karibu biwafiki. Siko bimeze ga. Icuro nde cyose nigifadika. Ugusezeraniye ari hanze nibishika. Nivyo canke siki. Ndavuga abantu 10 baragwa. Nikasema watu 10 wataanguka. Ibi bafita prophetic wisdom kugumana mu vyumviro ibintu Imana yari yavuze naho hocindwi yose. Kubakiana mafikira venye Mungu alikuwa amesema za prophetic. Na kimwe muri ivyo ndimo je umukozi dukomere Imana mashi umukozi mbura kimaze. Tupigie Mungu makofi mimi ni mtumishi tu. Now you see hageze kwa kanga yaragwa nimumvise ko Imana imubohora. Sisikia kama Mungu alimufunga. Ico rero nico nyene Imana yakuguruye. Ico ndicho Mungu amekufunulia. Ndakubwije ukuri genda urabuzomenya ko Imana ishoboye kuguhera muri kino gihugu kuruta mu mahanga. Katiza mtajoka Mungu anaza kukatia mwa inchi kuliko inchi. Uba abavyeyi uba abaganza. Heshimu wazazi. Au uzosanga mwirigara bariko baravuga nabe abaganza. Mara utakutana mwirigara wanasema vibaya watawala. Kila mtu na mizigo yake. Buri muntu wese ni mizigo yiwe. Kukubavuze ubavuze nibagabanya protocol. Ukiwasema hawapunguzi protocol. Kwanza mubavuze nabi cyane bacabongereza security je nari kubaho nari guceceka. Kwanza mkiwasema vibaya sana waongeza security ningekuwa wewe ningekaa kimya. Ibitandaba nirabira hari. Bisivyo ni usu na role yanje no kubasengera. Kazi yangu ni kuwaombea. Musanzwe mubisi. Mnakutaniwa mnajua. Ibindi sino bivuga. Vingine siwezi nikabisema. Félicitations mon frère. Félicitations. Uitwande? Nitwa Nihimbazwe Ivan. Ivan uri sanzwe usengera he?
Ukuna kutaniomba wapi? Nasa gusengera kuri Mose mugabo yamaze igihe kuva muri 2024 za gusenga rimwe rimwe sinaza cyane gose naza rimwe rimwe. Wojyoherwa kubandanya rero atari karimwe rimwe. Kuva no Mose sinzigera subira gusenga. None ni moko mashino zose. Sasa sipigie Mungu makofi. Simvuze ko ava kuri Mose yo kuko yari yahevye. Sisemi kama toka Mose. Na hamwe yarafise kuko nonga yari rimwe rimwe. Genda mukomeje kuri karimwe rimwe akagire kenshi kenshi. Vuga mwami Yesu. Yesu ndakwakiriye ngwino mu buzima bwanjye umbere umwami n'umukiza ndatuye n'akanwa kanje Yesu uri Imana ndizeye muri jewe ko wapfuye urazuka uri muzima mbaye muzima nkawe ngiye kubaho kucyubahiro cyawe muba amahoro muri ndiye gato ikintu cyose kirengana kiba gifise sense imivumo y'ubusa iramuvuyeko mu bisanzwe iyo ndiko ndasenga ikintu cyose kinshako kiba ko kiravuga bibivuga nguko kanyoni kayerera uko indambe guruka niko umuvumo w'ubusa utokwicara rero umwanya ndiko ndavuga inyoni yategerezwa kundenga mu maso kugira ngo menye ngo imivumo iramuvuyeko genduweho I speak as a prophet. Uyu muntu azogira ifaranga kugeza umwiyumvira mwese. What kind of man is this? Uyu mtu atakuwa na pesa mpaka mjifikiri. And one of the ministry muvya azokora azomuvuga butuma ili preach the good news. Atakuwa evangelist azokushinguru nziza. Second things azoshigikira ivuga butuma ku mafaranga menshi because God gonna give him money. Chapili atasupport you. Ndashobora kumva ningoga so I can leave this place.